kera warumva ko utaririmbye indirimbo ihimbaza Imana muri eglise y'umuririmbyi wo hanze y'igihugu no kurirwa ndadondagura amazina umva umengo nyene umengo ntiwahimbaje. Ariko washobora gufata indirimbo ya Pastor Lopez ukayiririmba ukumva ni sawa. Washobora gufata indirimbo ya Pastor Masezerano ukayiririmba. Washobora gufata indirimbo ya Dudu nibo batwitangiye nizo twaririmba kera. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarashize iyerekwa ry'igihugu imbere 2040 2060. None uri kurandaba bibaza ko 2040 ivyo bintu ni vyande, ivyo bintu ni vyagwawe, ni vyagwanje. Uri gukora iki kugira ngo muri 2040 uzo ufise intambwe uzo waratejeje igihugu cacu imbere? Burya abantu benshi amatora agirabe barahunze baragiye ugasanga impano nyinshi z'abarundi ziri hanze y'igihugu. Nko bavuze ngo ahantu ntagira umutekano, usanga abantu bari kuzana imitahe muri ico gihugu batagihari. Donc badashobora kuzana iyo mitahe kubera iki? Kubera ko nta mutekano hari. Imana hantiri Imana iri nta kajagari kabakari. Mubabare ko bandabivuze nkuko ntimpamvu bagaza ngo ninje muri politiki. Si politiki mu gihugu ni ca twese. Igihugu ni cagwa, igihugu ni cagwanje. Tukizigame, tukibungabunge, tugikorere. Nazondira ko ntirimuka oya nazokundira umwasi kwanyitamba hejuru nazondira ko ntirimuka oya nazokundira umwasi kwanyitamba hejuru anzigama mu gitondo kumurango no mwijoro anzigama iyo ndyamye ndi mu kazi canke ndutse anzigama uyu mwaka ubusosa ibihe vyose kumusaraba wababariye ca gisuma wababariye isi yose nanje warambabariye eko warambabariye nanje warambabariye eko warambabariye begurukundo niwe amvugira imbere y'Imana nzima kandi niwe agwanya abasibama kurukiye yasumiwe ya. Thank you. Shalom bamwe turamukanye tuti shalom abandi tuti hamwe na Kristo dutuma biba kandi biryoha cane. Hama ni Yannick Yuta muririmbyi wanyu, muririmbyi wa gospel, muririmbyi mpimbaza Imana ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ndafise message nashaka kukomunika. Nifashe kano ka video kugira ngo revye numva twosangira muri uno mwanya muto. Yego nivyo nsanzwe mpimbaza indirimbo mpimbaza Imana nkamwe cyane nk'indirimbo aranzigama ibendera inanga iheruka gusohoka vuba cyane haci imisi mike. Ndibaza muraza inyuma y'ino video uraza go consulta urabe eske dukora ibiki kubera iki Yannick Yuta mu majambo make Yannick Yuta ni izina ry'akazi. Novuga ko Yuta ryavuye mu mazina yanje y'ikirundi nitwa Nyishu Yannick. Avye bashoboye kunyita Jibo Yannick. Hama iyo Nyishu rero nico gisigura Yuta muri rw'igihinde. Mugabo vyaje cyane kugira ngo tudifferencie ayandi mazina n'iryo zina ryacu kubera ko urugendo dufise rwo kwandika indirimbo 2006. Ndo muririmbyi ahimbaza Imana afise yerekwa ryo gushika ku bitabo bitanu binini kimwe gishobora kuba kirimo nk'indirimbo 300 500 gutyo mpaka dukwije indirimbo 2006. Kubera ko ushobora kugira amatsiko y'impamvu 2006 yego nivyo
ni kubera ko natahuye umutima w'Imana, natahuye eske Imana ninde, kubera ki abantu duhari ku isi. Mfise inspiration imwe, ni umuperezida umwe yarongoye igihugu, donc yari umwami Salomo, yanditse muri Bibiliya. Niwe Imana yari yahawe ubwenge bwinshi, Imana yari yamuhaye ubwenge atawundi muntu arashobora kubugira. Niwe yari yahawe ubutunzi atawundi muntu arashobora kubugira ngaha. Yafise inzahabu, n'igitanda yaryamako zari inzahabu. Mugabo amahanga yose, isi yose yagenda guhiga ubwenge iwe, nta mwanya yigera aronka, novuga ngo araronsa umwanya uhagije wo kuba imbere y'Imana. Mugabo niwe muntu yambaye imbere y'Imana cyane, aranyispira ku buryo Bibiliya avuga ko yanditse indirimbo 1500, yandika n'imigani 3000. Ndibaza nti kubera ko ndazi ntegezwa guhezagirwa, Imana itegezwa kumpezagira, nta rugezo na rumwe nshobora gushika ko yaho ntoguma ndambarara imbere y'Imana, umimbaza Imana, senga Imana. Ni inkebuzo kuri twese, ntaco dufise tutahawe, ntaco tuzoshika ko tutahawe n'Imana, ntaco turi tutagizwe. Bisigura ko ico dukeneye no kwemera yuko Imana ari umugabane wacu, ari inyuma y'ivyo dufise twese. Rero naho woba urongoye ibihugu, naho urongoye ama entreprise, naho urongoye ibintu vyinshi, naho ufise amafaranga menshi, hari abantu bigeze kuyagira, hanyuma kuko kuyagira ntibibagira Imana, baguma bari imbere y'umwami. Jere vyaranangaje kubona umuntu yitwa Salome, tuzi twese, yararose umwanya wo kwandika indirimbo 1600. Ndavuga ati none nimba ndumuririmbyi nanje nirihe hangiro no kwiya. Ndavuga nti nimi buri nzo kwandika indirimbo 1600, nke nawe yanditse indirimbo 1500, acandika n'imigani 3000. Rero niwa consulta uraza kubona ko urugendo ni gwiza. Tumaze gukora ibikorwa kandi novuga byiteka kuri je, byiteka ku gihugu. Niba utaronze uraza kuraba Yannick Yuta ni muntu ki, uze kugenda kuraba ku ma platform yanje nitwa Yannick Yuta. Umva ni Yannick Yuta, ni UT2AR. Uraza kubona kuri YouTube, kuri Facebook, mwirembeze. Reka rero nze na message nashaka kubaha muri make. Icambere nagomba nange message ku mugwi kuri ibintu bibiri, ku muziki w'abarundi, ntange na message kuri bibihe tugezemo nk'umurundi wese, kongere dukwiye kubikorera ko kugira ngo bisubire, donc tugume dufise produit nziza y'abantu bizera. Icambere kamvuge ku muziki ndundi, muri make je ndi umunyamuziki, ndi n'umuproducteur, ndafise studio ikora imiziki yitwa Echo Record, Yannick Yuta. Nabo abashaka kuyiconsulta muza mu consulta, mugabo manze mu consulte ibikorwa dukora nibihi kugira ngo mushobore kumenya muti uyu muntu naho yo dukorera indirimbo canke twokwitura ibikorwa akora, twoshobora kuba dufise koronka produit nziza. Jewe simbereyeho jewe Yannick, mbereyeho murundi wese, mbereyeho umuntu wese ari karankurikirana. Indirimbo si yagwanje, ni yagwawe, ni igufasha. Ndagukoreye umuziki ni kubw'abarundi twese. Reka remba yenze ku muziki w'abarundi. Muziki w'abarundi warateye imbere. Cyo kintu cyambere no herako. Twese twari dukwiye aho turi kwikomera amashi, cyangwa umu artist uri ahantu warakwiye kwikomera amashi, uvuga uti umuziki w'abarundi warateye imbere. Turabona abarundi bariko baraseruka makungu, turabona abagenda gukora ama concert hanze, haba no muri Sekira, tukabona aba Big Fizzo, tukabona aba Kiriku, tukabona aba Babyface, bariko barakora, twana aba Dramati, bariko barakora neza, ko bakora indirimbo bagashobora guserukira igihugu ibendera rikaduga. Ivyo ni intambwe idasanzwe, twese twoshima nk'abanyamuziki muri rusange. Mugabo kandi hariho n'ubundi bwoko bw'umuziki, cyane je umva ko mpimbaza Imana. Muri gospel naho nanye dufise intambwe nziza. Utarafise intambwe mu misi hize wa huruhiga, aho gwego gose ugahiga indirimbo uvuza nk'umurundi ukayibura. Mugabo vraiment dutunze indirimbo nkeza abanyamahanga. Urashobora kumva ko ushobora kumva je ndashobora kuvuza indirimbo ya Melanin Boy, ndashobora kuyivuza nkumva yuko iyo ndirimbo yavugije irimwo message. Kera ntivyakunda, wasanga mvugije y'abandi b'abanyamahanga nto Rwanda avuga amazina. Ubu ntusho kera warumva ko utaririmbye indirimbo ihimbaza Imana muri eglise y'umuririmbyi wo hanze y'igihugu nto Rwanda ndadondagura amazina, umva umengo nyene umengo ntiwahimbaje. Ariko washobora gufata indirimbo ya Pastor Lopez ukayiririmba ukumva ni sawa. Washobora gufata indirimbo ya Pastor Masederano ukayiririmba. Washobora gufata indirimbo ya Dudu, nibo batwitangiye nizo twaririmba kera. Mugabo ubu hariho n'abandi bariko baraza natwe turimwo, dushobora gutuma dushobora kuvuga neza yuko umuziki wa gospel muri rusangi muri maki wateye imbere. Rero nico gituma nagira mvuge ko
iyo igihugu kirimo abartiste, iyo igihugu kirimo mwimpano, ngo n'ubutunzi bukomeye cyane. Fata ubwo bwenge mufise muze tubuteranye. Mugani wa nyene cubahiro mukuru wacu yavuze ngo turi kumwe twese hamwe birashoboka. Mwe muze murabe. Hari ikintu nkunda kugira abantu. Umuvyeyi w'igihugu ari we nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarashize yerekwa ry'igihugu imbere 2040 2060. None uri kurandaba bibaza ko 2040 ivyo bintu ni vyande. Ivyo bintu ni vyagwawe, ni vyagwanje. Uri gukora iki kugira ngo muri 2040 uzoba ufise intambwe uzoba waratejeje igihugu cacu imbere? Muri ubwo bwenge Imana yaguhaye, muri ivyo ufise ni kihe kintu uri kurakorera ko kugira ngo uzobe warateye imbere, uzobe wara donc carrière yawe uzobe yaraduze? Burya ubu turi muri 2025, muri 2040 dusigaranye imyaka 15. Après 15 uzoba uri umuntu adasanzwe. Nyimba ufise 10 urumva ko uzoba ufise 25. Nyimba ufise 25 urumva ko uzoba ufise 40. Bisigura biti twese tuzoba hari intambwe umuntu yibonako. Rero umuntu wese akwiye gukora gisunze ko imbona kazoza ariwe atuma biba, ariwe atuma bivyo bintu azobishikako. Rero jewe nko muri gospel nariko ndavuga ko intambwe yabaye nziza, naco gituma nagomba guhamagarira abantu bose ni musubire mugire ico bitwara usansu maze ivy'ibikorwa by'abana b'abarundi. Naje ivyagwanje birimo bien sûr, je mfise amakanti kenegezwa kwandika. Mugabo burya ama eglise, abashiparidazi, abantu mwese ni mugaruke, twese dugaruke mu muziki ndundi, uracahari, uriko urafunctiona neza. Mwe mwirabire, ico ni cambere. Kigira kabiri, turiko turakontribuwa gute twese hamwe mu vyerekeye urabona nk'ubu tugira dushike mu bihe vy'amatora. Mumbabare kugacishamwe, mugabo numva no kivuka ko kubera ko hari igihe twigeze kugira perte. Burya abantu benshi amatora agirabe barahunze, baragiye, gasanga impano nyinshi z'abarundi ziri hanze y'igihugu, gasanga ziriko zirakora mu bindi bivugo, bakaba tubona mengo nivyo vya mbere, kumbe impano zakabaye ziriko zirafasha ngaha zarahunze, zaragiye. Aba artiste dukomeye dufate nko muri gospel gasanga kubera ko ngaha umengo ni ibintu bisanzwe, umengo tubifata nk'ibintu bisanzwe. Baravuye mu gihugu bagiye gukorera za Kenya, Badudu baragiye muri za Kenya, bariko bateza imbere Kenya. Fabrice baravuye mu Burundi, bariko bateza imbere u Rwanda. Bitwa Mark Kibamba baravuye ngaha, abantu bakomakomeye bari gutuma umuziki wacu useruka mu makungu, baravuye ngaha. Mugabo nyine yaza ngo bavuye ngaha kubera ibintu bisanzwe, ni nka synthèse ndiko ndimvira, nawe uraza kumfasha. Burya iyo ahantu atamutekano hari, usanga abantu bataba bari fiere yo kwinvestisa aho hantu. Nk'akarorero nko bavuze ngo ahantu ntagira umutekano, usanga abantu bari kuzana imitahe muri ico gihugu batagihari, donc badashobora kuzana iyo mitahe. Kubera iki? Kubera ko nta mutekano hari. Bisigura biti burya uko nawe wiyumva niko twese dukwiye gufatanya tugakora ibintu bimeze neza, ntihasubire kugira ikintu kigaruka kimeze nk'akajagari muri twebwe. Dupange akarere neza, dupange donc ibintu neza, kugira ngo nimba ari uguhitamo indongozi tuzitemo neza n'amahoro menshi, hanyuma ntituzihitemo kubera hari ibindi bintu. Mugabo twiyumvire twese kubaka buno Burundi turota. Wewe iryo zina urota, jewe ibindota. Kuko ibindota nyimba nzo kwandika, dufate indirimbo 2006, nzokora studio nziza, nzomuproducteur mwiza, nzokora imiziki ya sekira, nkakora imiziki ya gospel, nkaduza donc impano mfise igafu contribute mu gihugu. Nzobikorera hehe? Ntegeza kubikorera ahantu hari amahoro, hari umutekano, hari ibintu bimeze neza. Ivyo rero ni jewe nawe dutuma biyo nakaronda bahaye, kubera ko mwese murabizi hari igihe vyo byarashitse komisa tugatakaza abantu. Ubu rero n'ubu bigira biza, ahubwo nyabo nawe aba artiste ni muze dufashanye n'abandi, dufashanye n'indongozi, abakwitura, mukorane neza, dusubire dusohora indirimbo z'abarundi, dusubire dusohora indirimbo zifasha imitima y'abantu, zibereka ko Imana ariyo twashize imbere, niyo dukwiye guhimbaza, niyo dukwiye gusenga, niyo dukwiye gushira hejuru, niyo dukwiye gukora ibitangaza. Imana hantiri, Imana iri nta kajagari kabakari. Mubabare ko bandabivuze nkuko ni mpamvu mbagaza ngo ninje muri politiki. Si politiki mu gihugu ni ca twese. Igihugu ni cagwa, igihugu ni cagwanje. Tukizigame, tukibungabunge, tugikorere, dushinga ibendera. Burya nk'ubu jewe nogenda dufate gukora concert y'indoto muri Hillsong, ngiye ntwaye idarapo ry'u Burundi, nagiye ntwaye abaririmbyi dukorana, bajya bahari dusanzwe tuko turakorana. Ni vyiza, mugasi vyiza kuri jewe jenyene, ni vyiza kuri twese. Rero aka video ndagafashe kugira ngo
mubanze mubone yuko perte ya mbere twari twagize mu muziki w'abarundi kwari gutakaza impano nkuru zikava mu gihugu zikagenda handi. Ivyo rero vyaciye bituma vyafekta tumara igihe kinini ya tudafise umuziki uryoshe. Tumaze igihe kinini ya tudafise umuziki uryoshe rero vyasigura ko abarundi twasigaye canke bari ngaha mu gihugu baca batangura gukonsoma ivyo hanze. Batanga kubikonsoma rero twibaza ngo nibisanzwe ngo abarundi ngo ntibakora ibintu biryoshe, ngo abarundi ngo wapi ngo nta kigenda. Hariho impano zategerezwa kuba ziko zirakora ivyo bintu zagiye hanze. Rero nico gituma nagomera gutumirire ibi bihe kuvyitwamo neza. Uri umu artiste cyane uri umuntu ufise impano, ni kuri iyo mpano yawe izovyibuha izogira kanovera izoguha ifaranga mu gihe ivyo bindi vyose panze neza. So rero jewe nagira ndabipfuziza umwaka mushasha, ndabwira ati uze wabere umwaka mwiza, ni umwaka tuzokoramo ibintu bikomeye nka Nikiruta, ni umwaka nzokoramo concert yitwa Eco du Ciel, umwaka nzokoramo amakolabo atandukanye. Abakunda kumbaza ngo mbe kweri kudakora amakolabo, ari amakolabo turiko turapanga ya cyane duhereye ngaha, amakolabo yo hanze y'igihugu. Ni kuri nyimba warabonye inanga umenye uti ibikorwa biri nyuma y'inanga vy'akanovera nivyo vyinshi bisigaye. Turafise indirimbo 4 zikoze neza, hakurikira Igorogota, havuye Igorogota hakurikira iyindi ikoze neza yitwa Ni Wewe. Yo rero mbaye ndayibatura itaraba, havuye Ni Wewe hazoca hakurikira Ndakwihaye, mu nyuma acakurikira indirimbo ya Noel. Mu mwaka wa 2025 twarawupanze, tubifurije twebwe twaramaze kutambukiramo. Mugabo ibikorwa cyane tuzokwibanda mu gukora umuziki ndundi. Muri studio nziza duheruka gukora two turubaka, twaragerageje kurondera ubumenyi hirya no hino bwa production kugira ngo twambike iteka umuziki ndundi. Umuziki ngomba gukora nta limite ufise, naho buri muri sekira Imana yaramaye gutondeka imiziki neza. Umuziki n'umuziki, ibisigaye message yose umuririmbyi atanze iratanga message. Kuko jewe nk'ubu Manini Boy ntazi yuko nkora ndirimba akantu kiwe akavuga ngo akarimba kiwe kavuga don't force love naramubonye na urukunda w'igihawa. Donc ibintu nk'ivyo nkakumviriza naho no yifata ku mutwe nkumva ati burya hariho message yashatse gutanga. Yani sinokebagira yuko Big Fizzo yaririmbye indirimbo yitwa ndakumisinze kiravunyaruke. Donc nakarimbo gafise message kuko nta muntu adafise urukundo. Ushobora kumva yuko uri oriente, kumva ko nimba hari umuntu ukunda ushobora kumukumbuye. Ivyo biri simple, ntitwavere tuza kubesha nyango ntituzumviriza, ahubwo nyabo nawe umuziki w'abarundi utera ujahe, utera ugana he. Rero iyi message mukitanga siniriwe ndagaruka kuko kuvy'ama droit d'auteur, kuvy'ibindi, kuvy'uburusho, kuvy'ama contrat twategetse ko badufitaniye na za YouTube kugira ngo natwe imiziki yacu igira ikiduhaye. Ivyo ndazi tuzobigaruka ku myanya video yo hanyuma. Mugabo icyo nashaka gutanga yari message yo kwerekana nka synthese nkaje yuko umuziki wacu wateye imbere kwanza, waravuye mu kiringo wari uriko ubu ugeze ku yindi ntanga. So rero mugira umwaka mwiza wa 2025 mwiza. Jewe umwaka witwa Siga Umuhigo, mva shaka gusiga umuhigo nzokwibanda cyane gukora umuziki ndundi wa gospel. Abantu mwese mushaka ama projet, mwumva mfise ama projet y'indoto, muze tubirare ko tuvyirirwe ko mpaka dutoye produit ushaka. Ibisigaye mushishikane mugubwa neza. Merci beaucoup.